burya iyo umuntu umubiri utameze neza nimwe muri shobora kumera neza kuko imwe mikorera mu mubiri nta mwe mishobora gukora idafise umubiri bisobanura yuko bisaba ko turinganiza imibiri yacu tukagira mu mafaranga tukabaho neza tukabeshaho n'abandi. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese muri kumwe nanje Alexander ndayikorere kuri micro inyuma ya kamera hari Gasuku kandi dukomeza kubibakengurukira ko mushishikara kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bashika ku nyota ngira murabona yuko turi kumwe n'umwene data mu mwanya turaza kumuha ikaze kugira ngo abaramutse yongere abidondore ku ijambo ry'agakiza TV umuntu ryo bari ryo rya mbere agendere channel yacu twamusaba kugira subscribe ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye kandi namwe mumaze kwihoza ibiganiro byacu turabakengurukira ko mushishikara kubitugaragariza ko bibashika ku nyota nuno munsi nyene tubasaba kugira ngo mukomeze kugira sharing n'abandi nabo bakomeze kubona intahe canke ubutumwa bwiza canke ivyo bakimitima y'abantu bikomeza guca kuri channel yacu ijambo ry'agakiza TV. Rero tutabarambiye twagomba kugira ngo uno mutumire turi kumwe tumuhe ikaze abaramutse yongere abidondore. Mutumire karibu. Ego murakoze cyane. Usanzwe mwitwa gute ku mazina? Ya ku mazina banyitwa Pasteur kwizera abansanzwe ndumwe mu bana ba Prophet Hubert Angel Excellence Ambassador from London mu Bwongereza. Sanzwe ndumupasteur nyine serukiye rino shengero nkuko mubibona Spirit Embassy the Good News Church. Rero turashimye kuba mwaje kudutembera kandi twanezerewe cyane no kubabona. Murakoze cyane. Mwatubwiye ko muri umupastori twagomba mutubwire ko musa n'abantu bakira bayange muba mumaze gushinga urwanyu. Ego nsanzwe ndumupapa nkuko mubibona ngine meta sinari naravye ku maboko mvise abana babiri. Okay. Bigaragara ko nkiri muto ariko no muri gikorwa c'Imana biba byiza yuko ugikora ukiri muto. Biba byiza hambavuze jeje nyene ndafise n'abandi bene data nkorana hano. Ego twagomba imbere yuko rero twinjira mu kiganiro nyezina mubanze mudutangurize n'amasengesho amavuta kugira akomeze kuba meshe kaze. Reka dusenge. Uwiteka Imana imwe rudende umuremyi w'ijuru n'isi ikora ibitangaza ku murango no mwijoro wewe urengeye ibindi byose turagushimiye kubw'uno munsi no kubwa rino zuba waduhaye. Turagushimiye kubwo hariyo byinshi ukora tutabasha kumenya ariko kandi bikatubira umugisha kubw'ivyo kubw'igihugu cy'u Burundi no kubw'ishengero Spirit Embassy no kubwa bene data bashitse mwaturungikiye no habwa ishimwe mu ijuru no mu isi. Nuko rero tugiye gutangira igikorwa cy'uno munsi reka dusabe uburongozi bwa mpwemu yera dusabe ubwenge n'ihishurwa ruva kuri wewe no kubw'amavuta ya Prophet Hubert Angel umuvyeyi wacu yongera abane muri kino kibanza kugira ngo tubashe kugiranira igihe ciza n'abantu bene data baje bava muri ijambo agakiza TV tuze kubana umugisha batubere umugisha kandi natwe tubabere umugisha mu izina rya Yesu Kristo tubisavye amen. Mwatubwiye ko musanzwe muri abarongozi b'iri shengero aha hantu musanzwe mukorera bahita gute? Hano bahitwa Mparambo ya mbere turi kwibarabara ry'icumi mu Rugombo mu ntara ya Cibitoki. Ego asanzwe ari mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi. Ego ahantu heza cyane ahantu hakunda kwera cyane ibintu byerekeye yaba umuceri ni kaze n'akaribu ku bantu babaremye tubaye kaze n'akaribu n'ahantu heza cyane kandi hariho nubwo hakunda gushyuha ahantu hashyuha cyane ariko kandi haramereka. Turi hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi aho bitwa Kuruhwa. Turi kandi no hafi y'umupaka wa Kongo numva turakikujwe turi numva tufise amavuta menshi ava muri Kongo n'ava mu Rwanda. Muri make naje ndiko ndaza nabonye nyene umuceri ni sawa akagori ni sawa kandi ndibaza mu gusubira ngira ngo singenda ngaragara. Ama pasteri
mwatubwiye yuko nyene musanzwe muri abarongozi b'ishengero, none mufise abakirisu bangana gute mu ishengero ryanyu? Iri shengero rimaze igihe kitari gitoya, ariko kandi kugira ngo ritangazwe hano mu Burundi Spirit Embassy the Good News Church ishengero ritararangiza umwaka, ariko twari dusanzwe dukora ariko bitaraba ku mugaragaro. Kubw'ivyo abantu Imana nibazana turi hafi y'abantu 258 hafi kugeza ku 300 twese hamwe. Umva yuko ari umugisha w'Imana n'abantu buzuye ijambo ry'Imana, kandi kubw'ishengero riba rifise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere nka Spirit Embassy the Good News Church, intumbero ya mbere no gukomeza abantu kugira ngo bakure mu ijambo rya Kristo, baba abantu bakuze, baba abakristo bakuze mu ijambo rya Kristo. Intumbero igira kabiri no gufasha abantu kugira ngo babashe kuba abakora, nkuko ijambo ry'Imana risanzwe rivuga ngo nzohezagira imirimo y'amaboko yanyu. Hambavu yo gusenga turaba businessman, dusanzwe dukora business ku rwego rw'isi yose. Ni nayo mpamvu dusanzwe turi abantu kandi kubw'ivyo dushigikirana leta no gukorana na leta, abari umugisha ku ishengero umva ko aramavuta vyose. Hariho akajambo mucishijemo mutubwira duti hambavu y'ivyo muraba businessman, musanzwe muba muri business imwe canke mufise ama business atandukanye? Ni business nyabaki musanzwe muca mukora muvuye muri ibyo byo gusenga? Abantu benshi kenshi bakunze kwibaza yuko abantu basenga babwizwa kwicara, ariko twebwe ishengero ryacu mu myizerere yacu ntabwo ariko tuvyizera. Twizera ko dufise gusenga kugira ngo tubashe gukuza impwemu Imana iba yaraduhaye, ariko hambavu y'ibyo twicafise umubiri ntituraja mu ijuru. Kuko dufise umubiri turahimiriza abantu kugira ngo bashe gukora imirimo y'iterambere. Umwe wese mucarimwo ntiyicare warindira Imana izokora, ariko ahubwo akoresha amaboko yiwe Imana imuhezagire. Niyo mpamvu navuze ati turaba businessman, twicaye gusa gusenga. Ikindi kigize gatatu ishengero ryacu Spirit Embassy, navuze ku cerekeye politike. Na kera hose twabonye abakurambere bose Imana yatora bari abantu basenga, ba Dawidi bande bari abantu basenga. Bisobanura ko nuno munsi nk'ishengero ribwizwa kugira abantu basenga batwara igihugu cy'u Burundi kabisa. Cyangwa babwizwa kuba barongozi. Ni nayo mpamvu umwe mu barongozi bahagarariye rino shengero ari we founder cyangwa umwubatsi waryo, bamwitwa Excellence Ambassador Prophet Hubert Angel. Asanzwe ari ambasaderi aserukiye Afrika muri Europe ndetse na Amerika, ibyo bihugu bibiri. Numva ko nawe nasanzwe ari muri politike encore, ari umukozi w'Imana. Niyo mpamvu byose hano mu Burundi turakorana na leta mu gusengera leta nabo Imana yashyize imbere, ndetse no gukorana nabo mu bindi bitandukanye kugira ngo turebe ko igihugu cyacu cyotera imbere. Ndumva mufise vision nziza ku buzima bw'abakristo banyu, kubarungika kugira ngo bashobore kuza kwisumamwe hinge tubivuga uko, baronka ico bihereza nico bahereza imiryango kuba bayifise. Binyibukije hari akaganiro kaciye ku ijambo ry'Agakiza TV k'umuvyeyi yaraho yama mu masengesho ibihe byose, umutambukanyi wiwe yama mu masengesho, mugabo uwo mugabo akaba ari we ajijwe ivyo muhira, kuja kurima, kuja muri utu naturiya, ugasanga niwe ari kararuha. Abantu rero benshi bakatwandikira batubaza ati ivyo bintu none kumenga biragwiriye mu masengero atandukanye, mugabo mwe twumvise yuko kumenga ntibirimwo. Ni koko none muri izi ntama muyoboye murabona yuko zirashimitse muri uwo mugambi wanyu nyene wo gusenga dukora? Murabona yuko bose bari ku kivi nkuko muvyifuza? Ego kuri no mugambi nkuko navuze ko tutararangiza umwaka, turicahimiriza kugira ngo abantu babimenyere, ariko risanzwe rimaze igihe kirekire. Abandi mu bindi bihugu basanzwe batangiye imbere yacu nivyo bakora. Natwe rero hano mu Burundi nico duhimiriza cyane, kuko turizera neza yuko burya iyo umuntu umubiri utameze neza nimwe mu nishobora kumera neza, kuko imwe mikorera mu mubiri. Nta mwe mishobora gukora idafise umubiri. Bisobanura yuko bisaba ko turinganiza imibiri yacu, tukagira mu mafaranga, tukabaho neza, tukabeshaho n'abandi.
ya nk'ijambo ry'uno munsi dusanzwe dufite good news daily ijambo ryo ku munsi ijambo ry'uno munsi ryatwigisha neza yuko ngo umukene ngo azoba umucakara w'umukire canke ntumva ngo ni ijambo riri mu migani ryigisha ati ngo mwabavyeyi mwe mwigisha abana banyu indero nziza ngo nibagira mu busaza ngo bazibuka ngo kubera ko ngo umukene wazoba umucakara sivyo umukozi w'umukire ngo kandi ngo umuntu ngo umusabiriza w'amafaranga ufite ideni wundi umwenda uyo nawene azoba umwe mu batera bwo babiwiwe rero kubw'ivyo birasaba yuko abakristo ntitubwizwa kuba abacakara babandi ahubwo birasatwe dukoreshe hako dukoreshwa rero kugira ngo ico kintu tugikore nuko twebwe ubwacu tubwizwa gukora imirimo y'iterambere niyo mpamvu dufise uyo mugambi kugira ngo duhimirize abanyeshengero bose ndetse si n'ishengero gusa ni bibaye n'akaryo kubwa rino ijambo ry'agakiza TV mutugendereye tugomba dutera impunga canke intererano mu gihugu cyose abarundi bose aho bari hose ndetse n'abandi bahaguruke bakoresha amaboko yabo kubera iki nuko abantu benshi twama twizigiye yuko abantu tuzorindira abantu baza kudufasha abarundi baricanya mwinshi 80% bandira abantu bazoza kubafasha ariko ivyumviro byaragize abandi bavuga ati twebwe turumva ko hari abantu twateguye Imana yateguye ko bazotunga bikace bituma muri bo bya vyumviro byo gukoresha ingufu zabo bitakibandanya rero ivyo turahimirije abarundi bose ndetse n'abandi bose bahaguruke bakore kugira ngo ntibazobe abakozi babandi ahubwo nabone bakoresha yego hari ahantu nigeze gutemberera ku rubuga ngurukana bumenyi ndabona umuntu yanditse avuga yuko abantu bafise ubuzima novuga ati buri hasi cyane abantu babakene yuko ari bo ngo bafise umutima wo kwiyegereza Imana cyane wo kwegera Imana niko ko namwe niko mubibona ko mwe mu vision yanyu ari uguhamagarira abantu gusenga kandi bongera baja kugira ngo bashobore kurondera ibishobora kubatunga no gutunga imiryango yabo uwo muntu murahuza kuri ico kintu yoba yarashize ku rubuga ngurukana bumenyi yuko abakene aribo basenga cyane ya kirasekeje ariko kandi kiranateye n'ubwoba kubera iki hambavu yuko ndashima Imana ko yadukurikije abapresident beza nka president muhisi president nkuru nziza yavuze ati musenge mukora yari umwe nawe mu bantu basenga kandi mukore kandi musenga bisobanura yuko gusenga birafatanyakanya no gukora ya turebe umuntu uzenya wo twitwa sekuruza w'abizera Abraham yari umwizera kandi akomeye numbu tukigenderako ariko nawe yarakora yarafise intama yarafise imirima yaratunze bisobanura yuko umuntu asenga abwizwa gukora no gutunga rero uyo muntu icyo kintu yagize numva ko sinemeranya nawe ahubwo ndanamuhanura ahubwo naje gukora kuko Imana ntishaka ibinebwe kuko ni wasenga udakora hari itegeko rice rigufata Yesu yavuze ati nimukiganyire kuvyo muzojya n'ivyo muzona nuva ngo umuntu ntashobora kureka kwiganyira kandi ntacakora none yojya gutse wavyumviye udakora ntakaje ngo wacatangira kwiganyira none ndaza kujya iki ko mvuye gusenga ndaza kwambara iki kwa Mungu kiranje gusenga acatangira gusabiriza Dawidi rero acabihakana naba ngo nari nshaje ariko nari ngo kuva nkiri muto ariko ndashaje ubu ngo sindabona ngo umugororotsi ngo asabiriza Mwangu umugorotsi abwizwa kuba afise imirimo yawo akora kugira ngo ejo ntazosabirize abwizwa kuba afise akazi ntabwizwa kuba umuntu wo kwicara gusa niyo mpamvu navuze ati ngo gusenga no kugira ngo dukuze impwemu ariko kuko tucambaye no mubiri birasaba dukore no mubiri tuwuhaze twavuga rero kuri bajya abantu tukibona umenga barahungabanye bivanye n'ubuzima ugaca usanga bihevye twavuga ati ni kwa kundi kubasendagiza nyene kugira ngo nabo bashobore gutahura iryo banga ryo gushobora kuja kurondera bagifisa amagara kwiye urumva n'ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakaje ego kandi ngo dushobore gucobogorana yacu maboko kugira ngo turonke ivyo gutunga n'ivyo hama rero hariho ikindi naco
usanga mu burongozi kenshi bakundiye kuvuga ngo abapasteri iyo bamaze nabo kugira imirimo nta kintu cyo gusubira kuja gukora iyo bamaze gutanga umuhamagaro bo bagoma biyakirira kwa kundi ko abakiriso baza no ku kuntu ivyo nawe ni kubibona abapasteri nabo ntibakwiye kugira ico ikindi baja gukora no kurindira abakirisa bari bo baguma babazanira bibereho nyene batagasiko nyene ariko twumva makuru adusumira yuko bitabereye na gatoyi yuko umupaseri ashobora kugenda nawo kugira ngo ashobore kuva ku rusengero ngo aje kurondera ico se ndacemeranya naje ne kuko na Paul yarakivuze avuga yuko tubwizwa gukoresha amaboko yacu yamyabwira barongozi b'ishengero rero bisobanura yuko umurongozi wese w'ishengero yaba mu pastor yaba mu reverend yaba mu bishop abwizwa gukora abwizwa kugira business yiwiwe tunurevye apotre Ntuzenya Paulo yari umushonyi w'amahema mbisoba ko nawe yari umurongozi nk'abapasteri ariko akabereka yuko nanje ndashona ndafise umurimo nkora kugira ngo nikemure rero bisobanura ko umupasteri wese so kwicara ahubwo ni wabwiza kuba intambwe ya mbere yo gukora nta muntu n'umwe Imana yahaye yo gukora abantu bakunze kurebera kuri kwisezerano rya kera bo bitwa abaherezi kijya gihe Imana yari yaratonanije bajya abantu yari hanga rimwe bategura ico bakora ariko no munsi namahanga menshi ibaza umuntu Yesu yaraje aravuga ngo bijya bintu ndabihinduye ngo ntimuzoguma muri umwe ahubwo ni mugende ni gute ushobora kugenda udafise n'itike ngo ntibokwemerera birasaba rero gukora kuko itegeko wari hawe bisaba ugenda rero kugira ngo ntuzogende widoga birasaba ko ufise business ugenda uronke ryatike rero na Yesu aravuga ngo nimugende mukore duhagaze kuri ako gapasito nk'ubu urashobora kurungika uwo mu duvate nk'umwarimu wawe ukamurungika ati genda uvuga ubutumwa Ingozi dufata ubu turi ngaha mu Cibitoki ukamurungika ati uno musi uraja kubwiriza Ingozi uhora ubona nyene agenda yishimye ntavuga ati hari hakwiye aga Fredo mission kugira ngo ngende kuvuga nyene numva mfise amavuta ego ico kintu ni ikintu gisanzwe kibayeho abantu bumva yuko iyo barungitswe sivyo babwiza kugendana ikintu Yesu uzi icyo yavuze biri muri Luka 16 yavuga ati mbega igihe nabarungika mudafise isaho canke ikindi hari cyo mwabuze no kuvuga ngo umuntu iyo ugiye hari cyo utekeye baguhaye cya kintu nticyahira ya misizo biheze kimwe bagutekereye giheze ya mpamba twitwa impamba ya mpamba uhawe yiheze na misiyo yawe biheze rero si byiza muri Spirit Embassy byo ntitubikora shingiro ryacu genda hama Imana iragira ikikoze hariye ngo uzohorana n'umunyamahoro urahorana n'umunyamahoro numva ngo ibindi bikorwa agenda wizera Imana rero abantu ni bahindura ivyiyumviro bakore kugira ngo bateze ubwami bw'Imana imbere ntibarondere ico bafungura ngo kuko Imana ngo igaburira inyoni n'ibisiga nizo nanirwa no kubagaburira nabo kabisa kandi bari mu ishusho yacu imagine bakunzi b'ijambo rya Kiza TV muri ko murumva impanuro za Pastor wa Spirit Embassy ku byukuri ntidukwiye kuguma dupfunyije amaboko nkuko muvyumva benshi barakunze kuba bari mu mabanga y'ishengero ugasanga bavuga bati ahareje ko nashitse ko natanze umuhamagaro ishengero tegerezwa kumenya canke ko ngiye kuvuga ubutumwa hakanaka bategerezwa kuntekerera impamba yego byari byiza ariko wumve yuko tutoshira umutima ku mpamba ahubwo dushira umutima ku gikorwa ca Kristo rero nico gituma iyi saha turiko tuvugana n'uwo mwene data umupasiteri yahezagiwe yasizwe amavuta kugira ngo ashobore kuzaraduha umuco w'abantu bariko baritiranya icarico igikorwa c'Imana n'amadiri y'abantu rero Pastor twagomba kugira ngo kandi mushobore kugira akajambo mubwiye abakunzi b'ijambo rya Kiza TV bariko baradukwirikirana mushobore kugira akajambo mubatekereye ego abakunzi b'ijambo rya Kiza TV bwa mbere ngoma ndabashimire ariko kandi ndabasaba nabone basharinge ino message bayisangiza abandi encore subscribe ni mube abone kuramwame mukurikirana
ibiganiro by'ijambo ry'agakiza TV imisi yose. Ni ibiganiro byiza kandi biranafasha. Kubw'ivyo kuri ico kibazo cyanyu ndashimiye our excellence ambassador prophet Hubert Angel muvyeyi wacu kubera iki ntabwo atwigisha ivyo. Hamavu nka Spirit Embassy twebwe turatanga ntiduhabwa. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo harahiri utanga. Gutanga niko kuzana umugisha. Kandi gutanga kuruta guhabwa. Rero bajya abantu buryo umuntu hategereye guhabwa urumva ntabwo bari umuhigwe. Umuhigwe ni watanze. Arugoni turaho pastor yavuze ati umuhigwe ngo n'umuntu aba afise za rumorke, afise ama etage, aba afise nyene ibirara mu nzu no hanze, aba afise aba bodyguard nyene hamwe arengana bavuga bati umutekano ni wose. Uwo muntu naho kavuze ko umuhigwe ari utanga. Nubwo umusabikiro cy'umukira adashobora kukiguha kandi afise za rumorke. Urumva muri makere uwo ntabwo ari umuhigwe. Oya. Umuhigwe no utanga. Umuhigwe no utanga ni kujya mu Imana rivuga. Ko gutanga kuzana umugisha. Kuruta guhabwa. Kandi kuruta guhabwa. Numva ngo kenshi nkunze mu nyigisho hari ibiganza bibiri. Ugiye gutanga ikiganza kiba hejuru. Ugiye guhabwa kiba hasi. Kugira ngo yakire. Bisobanura yuko ugiye atanze abwiza kuzokwama ari hejuru. Ujya nawe agiye kuzokwama ahabwa abwiza kuzokwama hasi. Kwamateze ibiganza. Ateze ibiganza. Mbega ngo bisobanura ngo azoingiye cyose azokwamara umuntu wo hasi. N'ishengero ryacu Spirit Embassy yatubwiye ati mwige gutanga. Ko gutanga niko kuzana guhabwa. Abantu bacavuga ivyo bintu urabesha. Kubera iki? Dufate Yesu. Yesu ubwiwe yaratanze. Abwira Petero ngo genda hariya ngo mu kiyagurobe. Ngo wasamike isama kuzane zijya noti ziriyo. Ntituzijye ahubwo tuzitange. Igene kigize kabiri kano karorero. Nuko kuri wa mupfakazi sivyo umukecuru kandi yaratanze ngo atanga ngo urukuruta rumwe yarafise. Yesu aravuga ngo tamubwira abigishwa biwe ni muzi hano. Wabonye ngo uyu ngo atanze ibiruti by'abandi. Nta muntu higeze atanga karoro Yesu yuwahawe. Oya. Tanga karoro kubatanze. Urumva? Abrahamu yaratanze. Kugira ngo yitwe Salomo kugira ngo Imana imubaza ati urashaka ko nkukorera iki yaratanze. Nuvuga ngo abantu bama biteze guhabwa ntacyo bazigira bamarira ubwami bw'Imana. Kuko ubwami bw'Imana bushaka ababutanga. Murondera ubwami bw'Imana mbere na mbere. Ivyo ubwami bw'Imana mu bwubake no kugororoka. Rero kubaka rero nuvuga ngo umuntu ajya kubaka atashizemwe effort yiwiwe. Rero nka Spirit Embassy twigisha dutange. Nk'ubushize natwe twagiye gutemberera ikigo kirajya haruguru ya Meri bitwa Saint Ebenezer urakibona haruguru ya Saint Michel gifasha abana bakiri batonya b'inzoya abandi basizwe tuja gutanga n'ibindi bikorwa turabikora bisobanura yuko twigisha abantu gutanga ntitwigisha abantu guhabwa n'abapasiteri nuko batwigisha twe dutange ntitwindutegere ngo duhabwe urumva ngo kuko dufise abantu hariya ngo turindire bazoduha no ahubwo niki twe tubwiza gukora kuko nitwaguma dutegereze tuzokoma turabo hasi ariko nitwafata ingingo yo gutanga tuzobabo hejuru rero ugiye mu gusubira mu vyagezwe no haravuga ngo nimwumvira amabwirizwa yanje mukitondera ivyo nabageze sivyo ivyo Imana yari yabageze yavuga ngo mubwiza kwibuka gutanga cya 10 amashikanwa n'ibindi bene ivyo mu gufasha boro ivyo nimwe avyitondera hanyuma mukace mufatikanya no kugororoka nzobagira abantu bo hejuru bisobanura yuko umuntu adatanga ntashobora kuba hejuru abwiza kwama hasi abakristo rero bama biteguye nabandi ngo je nzotunga utunga kubera iki ko gutunga n'umugisha kandi umugisha uva mu gutanga ntumva mu guhabwa rero ndatera impunga abantu bose bige gutanga none munsi igihugu cy'u Burundi twoze turafashanya nkuko ukabona umuntu adagira icyo afise ukamufasha nawe nagafasha uwundi uburundi bwotera imbere hari ikintu njya mvuga Imana yaduhishuriye nk'u Burundi bufise ibintu byinshi nagendeye mu bihugu byinshi cyane ariko hari ico nabonye turusha abandi Burundi bwacu burafise ico twokwitwa ubumwe ibikorwa amajambere ico nico kivugo cy'u Burundi
umurundi witsiyo ubumwe rero ni urukundo ni ugufashanya ibikorwa kura amaboko mu mpuzu ibikorwa si kurindira oya ni ugukora kugira ngo utsimbatanze bwa bumwe hama bwa bumwe bubaye na bya bikorwa haca haza iterambere ariyo majyambere rero urumva ko dufise ihishurirwa Imana yaduhaye ahubwo turigendere dutangire gukundana kandi dukore hama turebe twiteza imbere yego murakoze cyane rwose turabashimiye uburyo mwatwakiriye hano ku ishengero murongoye amen bakunzi b'ijambo rya Akiza TV turabashimira kandi ko mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika kunyota ngira mwumvise pastor ibyahejeje kutwigisha muri make turazi yuko hari abari hanyuma y'ivyo baba bakeneye kuruta abandi ariko mu gihe uroso ushobora kubigufashisha wumve yuko nawe hari abandi bari hasi wawe utegezwa kugira umutima ugushobora kubifashisha ugakura ko bikeye kuri vya bindi nawe bagufashisha kugira ngo bikunde dushobore gukuzanya kandi ikindi si ukuguma muri uwo mutima wo kuguma duteza ibiganza ahubwo Imana yatugize abo hejuru dukwiye kuba abo hejuru kuba dufise ivyo kwitunga nivyo gushobora gufasha abandi murakoze cyane gose kubakomeza kudukwirikirana kandi mubitogaragaza ko ibiganiro byacu bashika kunyota subscribe canke sharing kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze gushikira bitagoranye kandi bikomeze gushikira n'abandi murakoze cyane mukomeze kugira amahoro y'Imana aho mubaye mwari kumwe nanje Alexander ndayikorere kuri microphone inyuma ya kamera hakaba hari Gasuku tuzoba dusubira